I will sing for the rest of my life. Ndaramukije mwese muri ko muraba televiziyo Heritage tubaha kaze mu kiganiro c'umutumire. Ndizera ko muri benshi muri ko dukurikirana kandi kino kiganiro kirahari ku bwanyu kugira ngo cubake ubuzima bwanyu umwe wese agikurikirana ashobore kubaho ubuzima bwiza Imana yifuza ko abaho no kwisi kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyimbi Imana twumvira ko n'ivy'amahoro si ivy'ivyago. Rero uyu munsi turafise teme zo kuvugana ko namwe umutumire aza gutanga ku muco kugira ngo ifashe abadukurikirana kubananya batahura Imana mu buryo bwagutse. Iyo teme si yindi ni kubaha Imana. Rero nashaka nakire umutumire wacu yidondeye ko adukurikirana. Karibu cyane. Murakoze cyane nitwa Habimana Djibril nkaba ngorera n'umukozi wo ngaho Heritage TV. Ibindi bintu mukora ni biki? Nkaba mwigisha ijambo ry'Imana nivyo. Nkaho twadukurikirana bwati nivyo murakoze cyane ko n'abatumiriye umukozi wo muri televiziyo Heritage twa Djibril kandi akabakora Imana mu buryo canke ubundi. Mbega nkamwe uri twadukurikirana yibaza ikibazo ati none ko ngiye kuvuga kuvyeke kubaha Imana. Djibril abayifuza no kubaha Imana. Yego. Nivyo nibaza ko abantu musanze nibo baravye umuntu bavuga uyu muntu aruwa Imana cyane yuwa Imana. Kuvyo kwaho ngeza tagerageza kubaha Imana. Yego. Murumva yuko nazanye umutumire ivyo agiye kuvuga ari ivyo abayeho kuko iyo umuntu avuze ikintu abayeho nari majambo uwo muntu abarika atanga ubuzima bwiwe kuko iyo umuntu ariko aravuga sa majambo gusa ariko haraba communication minister ku bantu bari kwamukurikirana. Rero iyo bavuze kubaha Imana abantu batahurike mu majambo makeya iyo tuvuze kubaha Imana no kuyiha icubahiro n'igitinyiro ikwiye. Mu majambo make nuko onye yani majambo kubaha Imana no kuyiha icubahiro n'igitinyiro ikwiye mu majambo mu vyumviro mu bikorwa uko ukora kose mu ngendo zawe n'igihe wiyumviriye ifo ko Imana ihabwa icubahiro ifo ko Imana mu byo iri kurakora ibonamwo icubahiro ibonamwo igitinyiro mu majambo make nuko onyego. Murakoze cyane. Mbega nibihe bintu bituma abantu batubaha Imana? Ibintu bituma abantu batubaha Imana musanzwe ntushobora kuvuga ngo urubaha Imana iyo Mana utayuzi. Biragoye cyane gose kuvuga ngo ndubaha Imana utazi iciri mu buzima bw'iwawe. Nk'ubunye mvuze ndakubaje ndikwereka iwe ubaha papa wawe niko ruzi igacira afise gituma ubaha mama wawe niko ruzi agacira afise umubaha mama wawe kubera ko yakuvyaye ubaha mama wawe kubera yakwitwariye amezi 9 ubaha papa wawe kubera ko akugaburira iminsi yose. Kenshi rero abantu igituma iyo Mana batayubaha niko batazi ivyo yakoze mu buzima bwabo niko batazi iciri mu buzima bw'iwabo. Ugiye gusoma mu itanguriro gice ca mbere 26 ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ijisho ryacu. Iyo abantu bari bazi yuko Imana kugira ngo Imana ireme umwana w'umuntu yari yamwiyumviriye ko iranavuga ngo uwo muntu ngo manda mu ijisho ryanje. Aho rero ukubaha Imana kutagutanguriraho ni igihe uri kuramenya Imana iciri mu buzima bw'iwawe. Ega mbega benshi abantu benshi batazi nizi mwe mu dufise nuko duhema tubiheshwa n'Imana. Ugiye gusoma mu itanguriro gice ca 2:7 bavuga ngo Imana ngo imaze kubumba umuntu ngo cyumuhumekera ko imwe mu z'ubuzima ngo umuntu ngo acaba ngo ufise ubuzima ubwo buzima dufise no munsi tubukesha Imana igituma no munsi tubayeho ni kubera Imana yabishatse n'umugambi w'Imana yatugiriye n'ubuntu Imana yatugiriye. Mu yandi majambo rero kugira umuntu atangure kuvuga ko yo kwifuza kugendana n'Imana yo kwifuza kugendana n'Imana canke ibintu bituma umuntu agendana n'Imana ivyo bintu n'ivyaye nuko umuntu bwa mbere abanza kumenya iyo Mana amaza kumenya iyo Mana mbega niki mu buzima bw'iwanje nigiki je yampaye namajambo make nivyo. Murakoze cyane. Ndumva yuko iyo umuntu amenya Imana iyo umuntu amenye Imana yamugize aho niho hatangurira ubuzima bwo kubaha Imana. Ugasanga ku munsi umuntu agenda amenya Imana cyane amenye Imana yamugize abahuza bwo kubaha Imana kono Imana canke kuvenera nk'Imana. None hoho turi ngaho nyene wavuze kubahuza bwo kubaha Imana bananye kandi ukura mu kubaha Imana. Mbega bya byashitse mu rugendo rw'iwawe harabigihe aho kubaha Imana gutakara mu buzima bw'iwawe? Yego cyane gose. Nakujya kuntu ndabakaroro gatoya iyo umwana yavutse ntaca shika atambuka. Umwana yavutse arabanza bakamuterura akakweginda akatangura kugendesha amavi yiwe vyavura vyanka
hama mu nyuma akamenya kwavura akimenyeza kwavura hama agatambuka naje mu buzima bw'urukristo vyarabaye kandi benshi birabashikira ugasanga umuntu uko kubaha Imana kubera ko kubaha Imana baravyiga kubaha Imana ntushobora kuvuga uno munsi ngo ndakije uno munsi ngo nje ntangura kubaha Imana iyo Mana ubanza ukayimenya mu kuyimenya nako ni kugendana nayo mu buzima bwa Kristo hama iyo Mana ukayimenya rero abantu benshi nkuko reko rabivuga nivyo harageze igihe ndagendera mu bintu bidahishimana icubahiro nivyo vyarageze igihe Imana sinayumvira nivyo vyarageze igihe ivyo jambo rimana rivuga sindabikore mugabo ntivyacu bituma nguma aho hantu muri uko kwimenyereza kubaha Imana naragwa nkahaguruka nananigwa sinemere kuguma hasi ico nico mpamagarira n'abandi bose bakora dukurikirana yuko kubaha Imana umuntu aravyiga kandi biba ku munsi uno munsi bikunaniye uno munsi bisigura ko ejo bizokunanira bikunaniye uno munsi bisigura ko uno munsi vyaheze nibihere uno munsi uruhaguruka ugasubira ukagenda kugera umunsi uzogera umunsi Kristo azozira gutora ishengero mukamusanganira muri kano kanya hari abantu heje kumva ati Djibril mu rugendo rwiwe yarabaye ubuzima aho yubaha Imana haragira ahantu mu rugendo rwiwe aho kwa kubaha Imana kugabanuka mu buzima bwiwe abaho ubuzima nyene butari sawa none hano ko dukora mukaba ati naciye byarabaye ivyo bintu ariko aravuga ati Djibril ivyo bije kuvuga niyo ntayi wanje nawe go buzima aho nanje natamwe nubaha Imana mugabira hera muri jewe mbega muri urwo rugendo aho wasubiye inyuma ntiubaha Imana mu mutima wawe warumeze gute ikintu ca mbere kibanza kuba nukubura amahoro nta mahoro ushobora kuronka nta mahoro y'umunyavyaha nta mahoro y'umuntu ari kagenda kure y'Imana nabibabwiye ijambo ry'Imana ryatubwiye muri itanguriro cya 2 umurongo w'indwi ngo Imana ngo imaze kubumbona ngumeke imwe mu z'ubuzima ikintu benshi bakwiye gutabara nuko umuntu adashobora kubaho atari kumwe n'Imana umuntu ntashobora kubaho atabuzima bw'Imana buri muri we uko uja kure y'Imana ni kubura amahoro uko uja kure y'Imana ni kutakaza intumbero y'Imana mu buzima bw'iwawe kwera umuntu rero yaremwe kubaha Imana yaremwe kugenda yonora Imana ahica Imana icubahiro iyo abivuyemo ubuzima umenga ari mu mwiza umenga ntari karabaho umenga nta ubuzima bwe ntibugira sense ikubaho rero iyo umuntu rero avuye ku Mana niko bigenda uko kutubaha Imana no kuja kure y'Imana birababaje gose nta mahoro umuntu aronka nta mahoro je par exemple je nashoye kuronka niyo natawe yuko umuntu yaremeye mu bwiza bw'Imana ugiye gusoma mitanguriro batubwira yuko ngo Imana ngo imaze kuri mu mwana w'umuntu ngo yaciye ngo itunganye itongo muri Edeni imushira hagati imushira muri iryo tongo muri iryo tongo hagati bavuga ko hari ibiti bibiri kibiti kimesha kibeka n'iciza n'ikiti cy'ubugingo igiti cy'ubugingo cyagaragaza Kristo Imana mu bisanzwe yamushize mu bwiza bwayo yamushize ahiri muri presence yayo iyo umuntu akoze agiye kure y'Imana rero abura amahoro kubera ko yaremeye mu bwiza bw'Imana nta mara ashaka kuronka kubera ko abari kure y'Imana yamuremeye ari kuba kugira ngo abe mu bwiza bwayo murakoze cyane gose hari warinde ngo mu bwiza bwawe niho nzokwama nibera byo ko mu bwiza bw'Imana hari ubuzima mu bwiza bw'Imana hari amahoro hari umunezero hari kugubwa neza iyo umuntu yigiye inyuma gatoyi yo kuba muri yo communion n'Imana usanga hari byinshi karatakaza cyembona igicapu kurambwira ifi ivuye mu mazi yaremeye kwa mu mazi muga ivuye mu mazi ukayishira ku musenyi yatakaza ubuzima muga iri mu mazi niho ishobora kuronka ubuzima igakora ibyo yaremeye gukora mbega hoho ubuzima bwo kubaha Imana buhera he ubuzima bwo kubaha Imana niho umuntu yohera ubuzima bwo kubaha Imana buhera mu kumenya Imana buhera mu kumenya Imana ushobora kuvuga ko uzi Imana igihe utayizi ka dusome mu migani igice ca mbere mu migani igice ca mbere umurongo w'indwi baravuga ngo kubaha Imana niko tanguro y'ubumenyi ariko ibipfu bikengera ubwenge n'inyigisho jambo nyuma biye uko ukubaha Imana ari yo tanguro y'ubumenyi y'icyo tanguro y'ubumenyi nushobora kuvuga yuko ahantu bitangurira no kubanza kumenya iyo Mana ugiye gusoma dusome muri Yohana 17 haravuga ngo ubu nibwo bugingo budashira ko bakumenya wewe Imana yonyene y'ukuri nuwo watumye Yesu Kristo twatangiye tuvuga ko ngo intanguro y'ubwenge ari bwo kuronka ubumenyi ubwo bumenyi rero bari ko baravuga ngaha no kumenya Imana rero
kugira utangure kumenya ingene wubaha Imana, ukubaha Imana bitangura mu kumenya Imana, bitangura mu guha ubuzima bwawe Kristo. Ndifatiye akanya kugira mbwira abantu bako baradukurikirana bataha ubuzima bwabo Kristo. Yuko intanguriro yo kubaha Imana ari kumenya Kristo. Ntushobora kuvuga yuko uzi Imana, ntushobora kuvuga yuko ushaka kugendana n'Imana, ntushobora kuvuga yuko ushaka kubaha Imana igihe Imana utayihaye ubuzima bw'iwawe. Mu majambo make nuko bigenda. Umuntu ntashobora kuvuga ngo ushaka kubaha Imana kandi iyo Mana nayo ifise ingene bayubaha muri Kristo. Ikibanza cyonyene cyo kubaha Imana ni muri Kristo. Mu majambo make ni ibyo. Sinzi kujyamo gimarwa ngo itanguro ry'ubwenge no kubaha uhoraho. Iryo tanguro ry'ubwenge naho hantu umuntu amenya Kristo mu buzima bwiwe. Akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Agatanga kurongora ubuzima bwiwe. Rero murakoze cyane. Mbega hoho nibihe bintu umuntu yo kwirinda kugira ngo bananye bahuze ngo kubaha Imana. Ibintu umuntu yo kwirinda ikintu ca mbere yo kwanza kwirinda ikintu biti cyaha. Nje abantu benshi nashana kunavyumva. Ikintu ca mbere umuntu akwiye kwirinda ni ikintu biti cyaha. Dusome mu Migani 18. Migani 18 umurongo wa 13. Haravuga ngo kubaha uhoraho niko kwanka ikibi, ubwibone, amanyama, inzira y'ikibi n'akanwa kabesha ndavyanka. Kubaha Imana n'ukwanka ikibi, n'ukwanka icyaha, kuko Imana tuzi ko Imana ari yera. Muri uko kwera kwayo Imana iyo uvuze kuyubashe hamukagendera mu cyaha, hamukagendera mu bigabitanyo, hamukagendera mu bubeshi, iyo Mana uri kurayubaha. Ntuburi kurayubaha. Imana ikintu kigize igizwe no kwera. Wewe rero uvuga yuko ushaka kuyubaha nuko uyubahirizwa kwera kwayo. Uyubahirizwa kwera kwayo. Wanka icyaha, wanka ikibi. Mu majambo make rero nuko bigenda mu majambo make. Murakoze cyane. Okay, nizihe nyungu ziri mu kubaha Imana? Inyungu ziri mu kubaha Imana nuko iyo ubasha Imana, katongere kandi dusome twasoma ijambo ry'Imana no tutabona neza. Dusome mu Migani 12. Baravuga yuko mu majambo ko baravuga yuko umuntu iyo yubasha Imana, umuntu iyo yubasha Imana imwereka inzira akwiye gucamo. Inyungu rero yo kubaha Imana nuko Imana ikwereka inzira. Benshi gituma mu buzima bagenda bahusha hirya no hino. Ntibaza ngo ni kubera iki? Ni kubera ko ntibigeze bubaha Imana. Barindira Imana ibereka ivyo bakwiye kujamo. Benshi bafata inzira nk'uwavuze nk'ubu ndashaka kuja hanze. Amutwe we bikamuza ngo ashaka kuja hanze. Kora byamujemo gusa akacayibira ko ashobora kubikora. Mugabo umuntu yubaha Imana by'ukuri abanza kubaza Imana, akavuga Mana mbega inzira ndayigenderemwo. Ugiye gusoma mu ijambo ry'Imana uzosanga Abanyisraeli bagira baje kugwana babanza kusiguza Imana kuko bari yubaha. Ikibazo kiri mu bantu benshi nuko bafata ingingo uko bashaka. Mu majambo make rero n'ubishatse kuvuga yuko umuntu yubasha Imana, ingaruka yo kubaha Imana nuko Imana imwereka inzira agenderamo. Ntagendera mu mwiza, agendera mu muco. Imana iramumurikira, Imana iramwereka, Imana iramubwira, iramwereka inzira akwiye gucamo. Benshi rero mu bantu benshi igituma bataronka ingaruka y'ibintu basabiye nukwera ko ntibubaha Imana. Mu yandi majambo igira kabiri nuko ijambo ry'Imana tuvuga mu Migani 10:27 batubwira ko umuntu 10:27 batubwira ko umuntu yubaha Imana. Umuntu yubaha Imana 27 bavuga ngo kubaha Imana kurarambisha ariko imyaka y'abanyakibi izogabanuka. Mu yandi majambo iyo umuntu yubasha Imana ararambira ngaha kwisi kuko Imana imubonye imubonamwo inyungu. Igituma Imana ikurambisha hamwisi ni kubera ko uzoyikorera, ni kubera ko entreprise yayo iriko iratera imbere. Abantu benshi bariko barinjira mu bwami bw'Imana. Mu yandi majambo rero mvuze mu majambo makeya mu bwami mu kubaha Imana bifise inyungu nyinshi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nta nzobora umugororotsi ngo wanje ngo asegerereze. Ntushobora gusegereza uri kumwe n'Imana. Ntushobora kuba umuntu yatawe Imana iri kumwe nawe, Imana uyubaha Imana. Ntibibaho. Iyo usoma ijambo ry'Imana uratahura yuko abantu bose bubasha Imana, abantu bose duhereye kuri Aburahamu
gushika mu vyahishura Yohana abantu bose buwasha Imana yaragaragaje vy'ukuri kuri kumwe nabo ntiyigeze ibata yamye ibiyereka kugezaho ubuzima bwabo buzima buroranye majambo make n'ivyo murakoze cyane mukozi w'Imana Djibril turagushimiye cyane ku majambo meje kudushikiriza muri kano kanya n'abadukurikiranye bose kujyanye no kubaha Imana rero sindi ko akajambo kanyuma mufise imbere ko turangiza ikiganiro mu majambo make ikintu nashaka kugira abantu ariko radukurikirana nuko nkuko nari nabivuze Imana rero ntushobora kuvuga ngo uri kurubaha Imana uri kugendera mu byaha peu importe ivyo bakwigishije peu importe ivyo wumvise Imana twizeye Kristo twizeye ni Imana yera ni Imana itagendera mu byaha rero uvuze ko wizeye amukagendera mu kibi Imana ubigize mubesha uburi kuribesha rero mu majambo make ndavuga niko ndavuga kubaha Imana uyivuze ngo urubasha umuntu wanka ivyo yanka Imana mu majambo makeya yanka ivyaha yanka umuntu agendera mu kibi ishaka umuntu amera nkayo Bibiliya naco tumitubwira muri Petero wa mbere cyo ca 15 ngo ubabera nko sonya ruwera Imana duhamagara kubabera duhamagara gusa nayo iyo umuntu avuga ko yubaha Imana ashaka kubaha Imana asa nkayo rero ugira use nayo utegeza kuba umuntu akunda Imana asenga asoma ijambo ry'Imana kugira Imana ikwibutse kugira Imana ikwereka inzira ukwiye kujamo mu majambo make n'ivyo murakoze cyane turabashimiye cyane ku majambo meza muheje gushikiriza kwa dukurikirana kuri televiziyo Hitaje kandi za kwano majambo yashoye kubaka abatari bakeyi rero namwe ko dukurikirana kuri televiziyo Hitaje ndizera ko mwakire byinshi cyane kujyana no kubaha Imana umukozi w'Imana Djibril arashoye kutwagurira aratubwira insiguro yo kubaha Imana ubuzima bwo kubaha Imana ivyo twokwirinda gatwane tubahuza ngo kubaha Imana ndizera ko mwaba byakanye bugwa neza kandi mwese ko harimo inyungu nyinshi cyane gose muri izo nyungu yavuze yuko harimo kugendera mu nzira y'Imana kandi harimo no kuramba rero murakoze cyane mugira ibihe byiza hamwe na televiziyo Hitaje naho utaha mu kindi kiganiro God gave me a song I will sing for the rest of my life.